nizere ko meze neza ngira mwava mwibaza ko Dorsi ari mu rwamo cyangwa ko Dorsi twamweruka kera presentation ndi ngaha anye naho nagiye on est toujours là pour vous tuzokwama hano ku bwanyu tubaha ibintu biryoshye cyane ibintu biri update mwava mwazi gituma rero ndi ngaha anye canke ndiko ngira presentation ndiko ndababwira ati umuziki Dorsi ari mwe uyo bari mu biki ce soir ce munsi usanzwe ni umunsi uryoshye. D'abord reka ndababwira ati on est Friday turabizi ko ku Barundi Friday igeze ni party guys. Ego tujya gushigikira umwe novuga ati mu ba DJ bagize hano mu mwigeme tugeze hano dufise hano muri entertainment yacu cyane mu Burundi bwacu yatsindiye amatrofe atandukanye yaba mu Burundi cyane mu mahanga. Mwigeme numwe antoka numwe muri buja nzima asa amatrofe menshi avuye hanze. So turi place dodeke mudovine abahazi abantu bakunda kwinjoyinga ndazi mwamaze kwamenya bien sûr turi kuri place yitwa CCF aho habereye evenement havutse team y'abigeme gusa baba DJ harimwo DJ Alida. Yes, DJ Alida mukurikirane show iryoshe. Show ni Queen yitwa The Queen ntihenze kwando ndaza kubareka mu byimenyere mwenyene. Umve allez twagiye allez venez avec moi nizeye ko muza kuryoherwa nkurikira ndibaza ko muza kubona ibintu biryoshye cyane. Ego ni jenyene ngarutse ubu unyengeze ku gihe aho tuvugana n'abantu bahishikiye batubwire ko ngene bimeze ariko harimo na team ishizemwo ya Black FM yaje gushigikira DJ Alida na team yewe yaraye ivutse today ariko reka twi ijambo kumwe mu batumire bashoye kuboneka bashoye kuma umwanya wabo bishikiye on the place guys on the place batubwire ko ngene bo babirafye niko novuga no kungene bavyakiye reka twakire umwe muri bo yitwa Armela ndazi benshi baramuzi kuri radio Black FM numwe muri team asanzwe ayirimo reka tumuhe ijambo atubwire nawe impression yiwe. Armela sava sawa yego cyane wabonye evenement meze gute shaka ukuri dufite aba DJ vraiment bamara uraje nk'abigeme dutunze hano ukacigera n'aba DJ b'abateam ubona aho cyaguriki shaje format ko taba aba DJ dufise abigeme bagere kure ko ibintu nabonye navyo nahiziga muri society y'abigeme ni kuvuga forma bashoboye nabuze nico kuvuga nari umukobwa rero cyo kuba DJ abantu bakamushigikira bien sûr ko yatwajenga anje kugira dushobora kumushigikira nyene twese turi ngaho kugira dushobora kumushigikira kugira uwo mukobwa atera imbere. Umaze kubona evenement wiziga ko Burundi buzohinduka un jour kutereke abakobwa canke tuzokuba muri
oya bizohinduka cyane kuko n'abantu nabonye fure yari ihari nkabona yari niteze nsanga DJ nyene twisange ushatse kuvuga muri make ko na Armela ashobora kuba DJ yasuye mu bisiza voilà umwe mu bafans agiye gushigikira Queendom navuga ko umwe ashoboye gushigikira abigeme nawe navuga ko ari umumama wese umwigeme arashobora guhanura abigeme uvuze ko iki ku bigeme batinya kuba abadite kuko turazi yuko umwigeme yakoze akazi k'ijoro biboneka nabi uvuze ko iki onto nk'umuvyeyi ushobora guhumuriza abandi bavyeyi yuko umwigeme ashobora gukora akazi nkako je nibaza yuko abavyeyi bama bagiriye confiance abana babo nta kazi na kamwe kari limite ku muhungu cyangwa umukobwa ni kuvuga abigeme bashoboye kandi kuvyo nabonye vyose abigeme bashoboye ni kuvuga kuri niveau bageze kuri niveau yo kure cyane nta kidashoboka tureke n'akazi ko DJ gusa bashoboye kugera kure kuko ivyo mbonye no munsi turiko turashigikirana twese abakenyezi n'abigeme turiko turashigikirana byose birashoboka merci beaucoup duhe incamake yawe kuri evenement y'ubu vraiment sinahora nkunda kuja mu ma evenement ubona musi naje kubwa Arida naje gashoboye gushigikira umukenyezi mwigeme wacu kugira ashoboye gutera imbere twatwafatana ibintu byari mwajumvise yali Armela nizere ko namwe evenement iza kuryohera via les réseaux sociaux kuri Black Media bandanye dukurikirana nizere ko nawe uza kuryoherwa quand même ale turacabandanya abastar baracari n'abashumariste ndaza kubakoresha ntimugire ubwoba none baza kuduha imprévu yabo kuko ino evenement ni iya mbere ariko ariyo sweet quand même ale let's go Yes guys, let's go my way then you DJ wa nyuma la reference wa mbere wa kabiri hasigaye umwe muri timu ya batatu ya The Queen DJs nkaba ndi kumwe na DJ Terry hano atuge nawe ne impreview yiwe no kono DJ Queendom yabyutse kungene bahuye na DJ Alida Jose araza kwitwiganira n'ukungene yabonye evenement na inyuma ya DJ Queendom igiye kuhaba ni igihe kigiye kuvuka de nouveau transport y'amatimu n'ashabaho reka ariko twumvirize impreview yiwe so karibu urakomeye uraberewe sheri okay gira abantu bariko baradukurikirana ukugendo Queendom yavutse n'ukungendo wahuye na DJ Alida uca utubwira ni ico mugiye kutuzanira muri izo Queendom DJs en fait iyi Queendom DJs yatanguye l'an dernier twarakoze hariyo twakoze muri kozi ariko ntitwari bwagire ntitwari bwamenye ko tuzobandanya hano hayatanguriye jene twari tuzanye na Arida ya Chelsea hama turavugana tuvuga ati turabe ukuntu dukora twebwe nk'abakobwa twereke abandi bakobwa tubereke ukuntu abakobwa twese dushoboye by'ubu DJ hama Arida twamenyanye gute sindabiswibuka ahuye na evenement rero mwaja mu make kare nari ndamuzi ko nyene ariko ntitwari bwamenyane mutuma turahura duhurira amanuze nyamasho duhurira turamenyana hama nawe yaca azana iyo yide yarambwira ati dukore ikintu natwe tubona yuko twereka abandi batuje bajya b'abahungu tubereke ko natwe dushoboye ndimo n'ivyo nyene uko nyene igiki DJs y'abigeme ariyo Queendom henze DJs igiye kuzana muri entertainment y'Uburundi ico tugiye kuzana nuko dushobora guha amahirwe abandi bakobwa natwe hari abakobwa benshi bakorera hariya iwabo nyene badashaka kwiyerekana mu bantu rero twe dushaka kubereka yuko nabo nyene bashobora gukora kuko natwe twabikoze nabo nyene bashobora kuza tugakora kandi ukeneye gushika kure cyane
parents naho bimeze gute? ski de parents biragoye kugira umuvyeyi yemere na jewe ubwijewe baranyangiye cyane ariko ukuntu ugenda ndakora barabona ati bijya bintu bizomushikana aha kuko ngenda ndatera intambwe nuko baza baranyakira. Turazi ko mu kibanyi bama bavuga ati umukobwa wa naka ataye ijoro, umukobwa wa naka afite ingeso mbi kubera ataye ijoro. None en tant que DJs bo mu muryango wawe bavyakira gute aba banyi ntibica reputation y'umuryango wawe? Iby'ababanyi jewe kubera nzi icyo ndiko ndakora sindabumviriza cyane, yego amajambo ntabura urabizi nawe mwavuga ntibibura ibyo, ariko mu gihe uzi uriko urarondera urabika byose ukabikorera kubyumviriza. Narinze ntatubera ko ku kiyago ca mbere byinshi mwavyumvise ku ba DJ bariko baratuganiriza ukungene umwigeme akwiye kwitwara n'ukungene umwigeme adakwiye gutakaza indoto ziwe en tant que DJs. Ni igiki uhanuye abigeme nk'abana? Icyo nababwira nuko batokutinya aho bari natwe twarahagiye turatinya cyane, ariko uzi ico ushaka uzi ico urondera kuko urabureka ukaja mbere. Tubwire icamake muri evenement yavutse today. Bimeze neza cyane, nico novuga, bimeze neza nyuma twaryohewe kandi n'abantu baje baryohewe kandi ubu ntirahera turacabandanya kandi n'uwundi munsi dutegura ibindi bintu abantu benshi abandi bakobwa ndabatubiriye bazoza. Mudutegura iki muri uyu mwaka cyangwa umwaka uza? Muri uno mwaka muzobibona ni byinshi cyane, imigambi ni myinshi. Merci beaucoup mwavyumvise. En tout cas nagerageje gukoranya aba DJ bose ko mubishoboye kugira mwumve ukungene abigeme bashobora kuba aba DJs bihereye kuri The Queen DJs Zab. So kurikanya ibiganiro kuri Black Media nizeye ko mwaryohewe. Bandanye na party avec Keza Dorsi comme toujours. Mwigabwe nawe ibintu biryoshye cyane, so ndabakunda cyane, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao ciao.